ikigo kijejwe korohereza abanyamitahe API catunganije inama n'abashingwamanza hamwe nabo bita abanotaire mu Gifaransa mu ntumbero yo kuyaga nabo ivyerekeye ishingwa ry'amashirahamwe kuko abo iyo migwi ibiri irafise uruhara rudasanzwe mu ishingwa ry'amashirahamwe nibo abanyamitahe baba barundi canke abanyamahanga bitura kugira ngo babafashe mu gutegura ibisabwa kugira ngo biture ikigo API duheze tuwashirireho amashirahamwe. Hari usanga yuko usanga nk'izi mpapuro zemezwa n'abanotaire badafata akanya gakwiye kuzisoma ugasanga ntibaravye ko ibisabwa vyose n'amategeko ko birimo kubahimiriza yuko bofata umwanya ukwiye wo kubisoma kugira ngo basanze hariho ibidakwiye bashobore kubikosora imbere yuko bavyotantifye kugira ngo umuntu ntazoguma agenda agaruka tumusubiza inyuma bizosha bituma rero bashobora gukoresha umwanya muto. Twashatse rero gusangira nabo ingene ivyo bikorwa bikorwa, ingene ishirahamwe rishingwa, impapuro dusaba kugira ngo vy'ukuri bagende bafise ubumenyi bukwiye kugira ngo abashinga amashirahamwe ntibazosubire kuza baraza mu kigo API bafise impapuro zidakoze neza. Impapuro ushaka gushinga ishirahamwe ashobora gusaba umushingwamanza canke umunotaire ni izi mpapuro novuga z'ivyegeranyo vy'abo bashirahamwe inguvu hamwe kugira ngo bashinge ishirahamwe ivyo twokwita ama procès verbaux y'ama assemblée constituante zitegerezwa gukorwa zikurikije ibintu bimwe bitegekanijwe n'amategeko agenga ishingwa ry'amashirahamwe. Rero hari igihe kenshi usanga ivyo vyegeranyo babikoze mugabo basanga ntiharimwo ibintu byose tuba dukeneye kugira ngo tubone yuko abanyeshirahamwe bashinze iryo shirahamwe bumvikanye bazeho inzego zose zisabwa n'amategeko kugira ngo iryo shirahamwe rizoshobore gukora neza atangorane rihora naryo. Leta yarafashe ingingo yo korohereza abanyamitahe mu gushinga ishirahamwe murazi yuko amahera yagabanutse cyane bakaba ari 40 gusa. Rero abo nabo bategurira izo mpapuro nabo tubasaba yuko boheza bakaraba yuko uburyo basaba abashinga amashirahamwe ko butarenze kugira ngo borohereze. Mugabo murazi yuko ari ico bita mu Gifaransa le professeur libéral nibo bamenye baraba uburyo nabo nyene bakoresha izo mpapuro abakozi babafasha bagaheza bakaraba yuko ibiciro bashinga ko ari ibiciro navyo bishobora kubatuma bakora nabo nyene bashobora kwiteza imbere. Ariko muri rusange turasaba abantu bose ko bagira ico bafasha mu gushinga amashirahamwe yuko boraba ibiciro bituma abanyamitahe batavunika.